Baramukije mwese muriko muradukurikira kaze muri kino kiganiro tukaba tugiye kurabira hamwe interano yo gwaruka mu kunganira imiryango yabo ndetse n'igihugu iduga ry'ibiciro hirya no hino vyankenerwa ry'ibintu hatwovuga ibifungurwa kwambara kwivuza kwiyunguruza hamwe n'ibindi bituma imiryango imwe biyigora kuronka ubushobozi bukwiye bwo kwibeshaho mbega ugwaruka rwagiriwe amahirwe yo kuronka aho gwisumamwo bafise uruhare rwahe mu kunganira imiryango yabo birashoboka ko igihugu gitera imbere biciye mu gwaruka ubwo gwaruka ruraheza rukawungukira iki muri studio turi kumwe na bamwe muri ubwo gwaruka tubaza kudufasha kwishura ibibazo hamwe n'ibindi Bimenyimana Muna numwe mu bakurikiranira hafi ibijanye n'imibereho y'ugwaruka ndaguhaye ikaze muri kino kiganiro ndabaramukije Claire Wilfred Kamanzi nawe utwarishira hamwe Action du cœur et de la parole ACP Burundi byinshi mu byo iryo shira hamwe rijejwe harimo no gukorana n'ugwaruka namwebwe kaze muri kino kiganiro ndabaramukije cyane kandi mwakoze kudutumira Turi kumwe kandi na Pozela Ntigirinzigo uri ngaha ku bw'urunani rw'amashira hamwe y'ugwaruka CPAG usanzwe urimwo kaze muri kino kiganiro ndabaramukije cyane murakoze cyane ego tudatevye twinjire mu kiganiro nyezina mu idonido rya kino kiganiro ikibazo ca mbere mpere aho natanguriye Muna Bimenyimana urakurikiranira hafi bijanye n'imibereho y'ugwaruka mubona gute ibikorwa vy'ugwaruka rwa kino gihe mu kurondera uburyo bwo kwibeshaho yego turabona yuko abajene benshi basigaye bijukira ibikorwa basigaye bashaka gukora cyane cyane ku bintu vyerekeye entrepreneuriat kwiyungunganya iyo badashoboye kuronka akazi ka leta bariyungungana bakaronka ibindi bintu bakora mu buzima bwa minsi yose bakava muhira benshi baratanguye kubitahura si bose mugabo biriko biraza abo bamaze kubitahura twavuga yuko mbega niko vyari bikwiye ni kurenza urugero kuri we ubibona gute oya iminsi yose ni kurenza urugero il faut encore plus d'efforts kugira ngo abajene bave mu bukene bave mu bushomeri nibitwaze ngo twaranse ama diplome turindiriye nimba mfise iyo doctorat ashaka umuganga nimba mfise iyo licence muri economie shaka kuja gukora ahantu kanaka bagakura mu yo esprit yo gushaka kuronka akazi absolument mu ma entreprise canke muri leta hama bakikorera utwabo ego kuri wewe nukuvuga ko ugwaruka bahaguruke bakoresha ubwenge bafise baronderere hirya no hino ntibarindire kuronka ubuzi bujanye naza mpapuro mpamya bushobozi bafise ego kuko nubwo buzi nibaza yuko butubakwira bose donc bakreya mu entreprise yo kugira ngo nabo bashoye gutanga ubuzi buri yo kurindira yuko babuhabwa ego murakoze cyane Wilfred Kamanzi nawe we ni gute ubona ibintu bikorwa vy'ugwaruka biyungunganya hirya no hino kugira bibesheho kuri wewe ubibona gute ku giti cyacu twavuga ko turashima no munsi kubera abanyagwaruka batari bake baratanga guhindura imyumvire cyangwa guhindura ivyumviro ego kera bibaza yuko umuntu yize acaje kwirwa ronda akazi muri leta leta itamuhaye akazi atashobora gukora mugabo no munsi turashima turabona ugwaruka ruri kwibarabara abadandaza amayinite abari mu mabutike abariko barashora ibintu abariko hari ingunganya mu tuntu dutandukanye icyo kuno munsi go turabishima nubwo tutarashika ku rugero rushimishije hariho abatarabitahura bien sûr ariko muri rusange iriko biraza turizera ko iki cyangwa ijya ejo ushora usumba ko vyahora muri kahise wewe uragira uti urashima aho bageze ati mugabo niturashika ku rugero rushimishije ubwo rugero rushimishije kuri wewe ni nk'ugwaye urugero rushimishije no kumva ko umujene wese ari responsable sinova ndongirije mu Kirundi ariko umujene wese kafise inshingano zo kurondera
ubuzima kugira ngo ashobore kwibeshaho kandi abesheho n'umuryango wiwe. Ivyo rero mu kubikora aba ariko arasahiriza umuryango wiwe, bavyeyi bamwibaruka namwe bajya ko ibintu vyaduze ku isoko, ibintu vyose ibiciro, kwiyunguruza, amatransport, ni kibazo no munsi clair. Il faut que abagende bahaguruka bakava hasi bagakora. Igikomero ngaha si ugukora kugira ngo bace bahunga imiryango yabo, ahubwo no gukora kugira ngo imiryango yabo basanzwe babayemwo bavamwo bayisahirize. Bayisahirize mu buzima bw'imibereho bwa misi yose, mu kwiyungunganya muhira kugira ngo batera imbere bose bazamurane bafasha abavyeyi. Mu yandi majambo mvuze kuri babajene batarasohoka mu nzu bakibana n'abavyeyi babo. Ego urakoze cyane Pozela, nawewe jambo ni gwawe. Urwaruka barabivuze bagenzi bawe turi kumwe ngaha, biraboneka yuko baragaragara ku rubuga rwo kwitunganiriza imirimo, rwo kurondera hirya no hino. Mbega Pozela, wewe ubibona nk'ibisanzwe canke twavuga ko ari intambwe mu rwaruka, canke wewe iyindi siguro biha canke iyindi shusho? Murakoze cyane. Jewe uko ndabibona ahubwo mbona yuko ari byiza cyane, kubera ko avant twabona kumenga umuntu ahejeje kwiga afite diplome canke akavuga ati je ndi nk'umudokiteri canke nahejeje mu bintu kanaka, yabona kumenga ni umuntu akomeye cyane kandi n'ivyo yaba akomeye, ariko kandi yaca yizera ubuzi bwa leta. Reka nkoresha uko nyene, yaca yizera ubuzi bwa leta akavuga ati nzoja gusaba nko muri banke canke ngende, kubera ko abona ibintu yize. Ariko kandi jewe mvuga nti ndabishima cyane, kubera ko kandi hari n'ikindi kintu nshima ko baraciye ubwenge, barabona yuko kare bavuga ngo je mfise iyi diplome sinshobora kuja gukora aka kazi, donc bakavuga mfise nka doctora ngo sinshobora kuja gukora akazi aka naka karasuzuguritse ndakengeretse. Rero je mvuga nti ni byiza cyane, kandi ahubwo baduze kandi ama pourcentage. Ego muti ni vyiza cyane, mwese mwabishimye. Mbega kuri ivyo nyene na Wilfred yarameze nk'ubishika ku gatoyi kuri ivyo nyene, muravye ubuzima bwa kino gihe nkuko nari natanguye ndabivuga, twovuga ko urwaruka hari ico rufise mu guterera kugira bafashe imiryango yabo kubaho. Hari ico mubona bashoboye bafise? Pozela nyene. Ego urwaruka rufise ico rushobora guterera, apa yuko bakora bakava mu ntuze mu mihana yabo no kuja mu mashirahamwe, ndaho bakiyungunganya bo nyene bakareka kandi bagatanga n'ubuzi, kuko ugiye mu mashirahamwe canke wonyene ugakrea nk'ikintu cyawe nyene personnel ukagikora, kumva urugaha n'undi mugenzawe. Ego utanguje ukangaje n'undi mugenzawe nawe agakora nk'uko nyene, nibaza ko aba ariho uba uriko uratangurira. Ego Wilfred, nawe wenyene muti imiryango nivyo urwaruka rurabishoboye vy'ukuri mubona ariko bigenda niko vyotegerejwe kugenda, kugira muri twa tuntu nyene biyungunganyamwo, muri twa dufaranga baronka, imiryango birashoboka kwishikirwa nayo? Ego imiryango irashobora kwishikirwa, kubera iyo umujene avuye muhira agiye gukora agenda afise objectif, kandi agiye afise objectif muhira ababona ingene babayeho, na cyane cyane kuko turavuga ko ubuzima bwarazimbye muri ino minsi kubera igihe turiko turacamo. Abonye ko ubuzima ingene bumeze, bimwe aronse aravuga ati mu muryango wacu turabona ikintu runaka duhagije, ko nagize Imana nkaba nkora cyangwa mfise utuntu yungunganyamwo, reka muri bike naronse njye gusahiriza umuryango wacu, mware muhira nabo ndabafasha kugira ngo icyari kibuze kiboneke. Naha rero cyavuga nti uwo mujene aba ari mwiza cyane, amaze gutahura icyari cyo kwitwa umujene, na cyane cyane ko umujene ko ni igihe umuntu ancamwo kugira amenyerezwe inshingano, responsabilité zo kuba umuntu akuze vy'ukuri. Muri ico gihe akoze ivyo bintu aba ariko arangura za nshingano, aba ariko arangura bimwe yarakeneye gukora kugira ngo azoshike ahantu naka yamaze ku muntu abushitse yatahuye icyari cyo kuba responsable umuryango. Yego novuga yubatse izina yiza kandi ugibuka icyo akantu. Ego kumujene bisigura ngo ni processus umuntu acamwe uri hagati y'imyaka y'adolescent
gushika ku myaka 35. imyaka y'ubuyabaye Imyaka y'ubuyabaga. ego Ubwo rero ni kuva kuri iyo myaka umuntu amenyerezwa ibikorwa byose, amenyerezwa ahereye mu muryango n'abavyeyi biwe. Ico gihe rero ariko arakora ivyo bikorwa aragira ama responsabilité, inshingano, araca ubwenge, akabona ibigoye, akavuga ati kumbe ejo nanje ninagira umuryango cyo naza kubaka cyangwa ninubaka urwanje n'umuntu runaka bien sûr, ndabona aho ibintu nanjye nzokora kuko azobimenyereye hehe muri famille yiwe mu muryango wiwe. ego murakoze cyane Muna Bimenya Imana. Uravye ingene urwaruka rwa kino gihe rubayeho, nivyo hariho abataragira amahirwe yo kuronka ako kazi, hariho n'abagafise na cane kandi baronka uburyo novuga bushemeye bumeze neza. Biga murabona yuko hari ico vyomara baterereye muri ya miryango kugira ngo bayiteze imbere nabo nyene kumbure bashoboye kugera aho bishikanye. Ego murakoze Claire. Normalement iyo umuntu yagize amahirwe yo kuronka akazi ukaba uba muri famille nibaza yuko nk'umujene afise 25 ans 30 ans abafise abavyeyi bamaze kugera mu zabukuru hagati y'imyaka 25 na 30. Murakoze begereje retraite yabo canke harimwo umwe akora canke ugasanga harimwo umwe yitavye Imana. Hariho amantuze nyamenshi amaka atandukanye. Rero nk'umujene ari responsable akunda umuryango ategerezwa absolument gufasha muhira wabo, ategerezwa gufasha abavyeyi, ategerezwa gufasha abo bavukana bakiri inyuma yiwe kugira ngo yiteze imbere, ateze imbere umuryango wiwe, yongere ateze imbere n'igihugu, kuko iyo ariko arafasha abaje batoye wiwe kugira ngo bashobore kuja kwishuri kubandanya biga neza mu makondition meza, plus tard nabo baravamwo ikintu hama bagafasha umuryango wabo na societe barimo n'igihugu barimo. Ego rero donc ndahimiriza cyane ko abajene bakora hama bafashe imiryango yabo bongere bafashe n'igihugu cabo bibarutse. Ego kumbure hariho n'abagira bati mbega ivyo twobikora gute hagati y'imyaka 25 na 30 tuba turiko twiyumvira ubuzima kumbure bw'urugo bwo muri kazoza, mbega hariho ukuntu ivyo bintu vyoshoboka nkawe we babwira gute ubibona gute? Bon, just nibaza yuko hariho urukundo haba hariho ingorane, ubikoranye urukundo nta ngorane wogira kuko ayo mafaranga ubuhembwa c'est entre 300 400 500 millions mushahara yo mu ngaha mu Burundi. Muri ayo mafaranga bivanye n'akazi ukora, hariho n'abafise imishahara minini nya cyane gusumbiye ngana afatiye ku mafaranga novuga asanzwe agereranye. Ego donc ushoboye ntufata mushahara wose ngo utware muhira, uripanga ukavuga uti bon je nzora nkontribuwa nimba ari 100 ntanga ku kwezi bifashe, ntobikora byose byo muhira navyo ushobora, kandi n'abantu bo muhira bo kumva bo gutahura yuko uritegura kugira ngo ushobore kuba kugwawe. Ni juste aga contribution akantu gatonya ugira kavuye ku rukundo no gushaka gushigikira umuryango wawe. Nibaza yuko umuntu wese aripanga akavuga ati je à la fin du mois nzoshobora guterera aka kantu muhira ukwezi guheze naronse ako gashahara mfashe. Ego nterere ngira ico mazi ngira ico ntanze. Ego Wilfred aragarutse ku kintu avuze ati urukundo, hari urukundo birashoboka birakunda, bega urwo rukundo mu rwaruka ruriho gukunda imiryango yawo, kubona yuko novuga byoba nk'itegeko gushigikira umuryango mu gihe abakiri muhira kugira ngo wisununure. Urwo rukundo mu rwaruka ruriho mugabo si cyane benshi baratahura imiryango yabo ukabona yuko hari icyo bagiye gukora, hariho n'abandi usanga bigora. Ndatanga akarorero, hariho nk'umuntu dufata ko umuntu yamanutse avuye ruguru umunyarwaruka aje mu gisagara kurondera ubuzima, yashyize muhira bitameze neza, avuga ati ngiye gusahiriza umuryango, umugabo akacaze Bujumbura akaba umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3 adasubiye kwibuka mama wiwe papa wiwe yasize ku Gatumba, ari ngahe Bujumbura, afise ubuzima, yararonse arapanze mu Cibitoki, zinze umunyakabiga, arateye imbere. Umugabo abavyeyi ntumubaze uyu muntu yabagifise ikibazo, urukundo rwamaze girante gutituka. Aho rero ariko aragira ivyo ni wa muvyeyi yamugaburira
wa muvyeyi yamwigisha yamwambika wa muvyeyi yamuha indero nziza wa muvyeyi yaja ari ibintu bita mu itasha sinzi ngene bavyita abandi bantu kuja ibiraka ego ibiraka kugira ngo umwana abeho raba rero urukundo abavyeyi batweretse baraturera baratugaburira barakora ibishoboka byose kugira ngo tube uno munsi uko turi mugabo twebwe ugasanga vyatunaniye anje mvuga nti abanyagwaruka bakwiye kugaruka yego bakamenya ko mukino rw'umugani bavuga ngo urukwavu rurakura rukonka umwana umwana rero ko umwana umenya yuko umugene abaho muri présent kandi ategura kazoza rero kubaho iyi présent ni gufashanya na wa muryango kugira ngo dutore inyinshi y'iki ivyo bibazo yego Pozera mutigwa rukundo ruriho ariko si cyane rurashobokaho John nibaza ko urwo rukundo rurahari ariko umugani wa Fred nibaza ko ntiruri kuri bose kandi byongeye si bose usanga bafise uwo mutima ariko kandi umuntu aba akwiye kwibuka iyo yavuye kuko par exemple urashobora gusanga nk'uwogiye umuvyeyi akavuga ati je umwana wanje ntashobora kureka kuja ku ishuri kuko avambo ngerageje kwisonga gato bari batwe tuzi yuko nk'abantu b'abantuze b'abakobwa bataja ku mashuri ariko pe uno mama baragenda donc uwo muvyeyi akavuga ati sinoguma muri vya bihe vyakahise reka niyaranje uko bishoboka kose umwana wanje aje ku ishuri akagurisha ubona ashima agaparti gatonya k'agatongo ati reka umwana wanje ndamurungike ku ishuri wowe ukaja ku ishuri ugatera imbere ariko ugasanga ntiwibutse donc source y'ivyo bintu byose ntiwibuka intango y'ivyo bintu aho vyahereye rero nibaza ko twari dukwiye kwikubita agashi tukibuka ko aho ugeze ufise iyo vyavuye ego kandi ugasanga wowe uba vraiment ubuzima bwiza wanashima reka nkoresha yataya mu ubuzima bwiza ariko ugiye kuri mama wawe nkahari yaguca nk'abavyeyi bawe hari haruguru kavuga ati vraiment ni kibazo ego muna wibaza ko ivyo biba biva kuki mu ugwaruka barafise akazi ariko no munsi hari habatariko baritaho imiryango yabo kubwawe wibaza ko biba biva kuki mbega n'ubuzima ni bindi canke abafise novuga yindi objectif canke ikindi kintu gituma atabona neza ko umuryango akwiye kusahiriza Claire je nibaza yuko iyo ni aviangerie personnelle nibaza yuko ari education baba bararonse indero baronse bakiri bato muhira n'indero abavyeyi benshi b'abarundi bakunze guha abana babo yo kutabereka kutabigisha amavaleur yo gukunda ibikorwa icambere na mbere gukora ica kabiri imico ica gatatu kugira responsabilité ukumva yuko ufise ikintu muhira ujejwe hari ukuntu cane ngira mvuga ibujumbura kuko niho mbaye usanga umwana w'umukobwa umweresi ndiko ndadiscrimina mugangira ntangure kwa bakobwa usanga umwana w'umukobwa atazi gusasa atazi guteka naho tuba dufise abo bakozi atazi aho stock ibikwa ni wa undi haje n'umushitsi atazi kuronda aho amafaranga mama yabitse canke papa kugira ngo ashobore kuzimana umushitsi urumva usanga yibereye ngaho ari mu bindi mwikaye mugabo sindabibazwa ntakeneye no kubimenya urumva kandi umumama hagati ya okay nta mwanya afise abari ku ishuri ufashitse ku ishuri avuye ari muhira ashaka kuruha donc ugasanga n'abavyeyi barashigikiye yuko uyo mwana aba irresponsable ikindi kintu naco hari ukuntu amafaranga ngaha mu Burundi umengo ni kuyaha umwana sese ni kirazira kera batubwira ngo nibi kumenyereza ngo umwana amafaranga ngo ndoca bigisoma sanya na fois nta hamwe bihuriye kuri wewe jewe navuze nti iyo ni aviangerie personnelle nkitangura nibaza yuko ahubwo umumenyereje apana kumumenyereza amafaranga navyo nyene menshi me ukamuha responsabilité dofate akavuga ati ndafise avant de poche nze ko nono ivuga mu kirundi ayo mafaranga naho yo bari make naho yo bari 5000 canke 1010 inye nayo wanje nzoyagera ku kwezi nimba ari umunyeshuri nzokwigurira ikaramu nzokwidepasa nimba atamodoka mufise
nzorihamwo déplacement yanje, nzogura muri kantine agafanta, n'ayandi naho nzoyabika. Ifosi kubo biga kubika bakaekonomi bakaziganya. Niho rero kakantu ka responsabilité gatangura kuvyuka muri bo. Urumva uyo mwana yarezwe gutyo onye, umwigisha ibikorwa, umwigisha kubika, umwigisha valeur y'amafaranga, niyakura azogica gufashije, azogica mari umuryango wiwe. Mugabo tureke turiko nivyo turaba jeune, mugabo turiko turakura, turafise sûrement bamwe baramaze kubaka izabo, barafise abana. Reka tuve ntidute imico y'abarundi ni myiza cyane, mugabo twige kurera abana bacu n'ibihe tugezemo, kuko ibihe vya kera suko vyari bimeze, ubuzima bwari bworoshe. Peut-être guha amafaranga ico giha mwana menshi cyacaye kizira, mugabo unye numva umengo vraiment twobigisha valeur y'amafaranga, ukuntu bekonomiza, n'ukuntu bategura akazoza kabo, hama aussi no kutisa amalia, novuga kuba proche n'umuryango, hamwe umva hagufu umuryango, ukumva ko ufise responsabilité muhira y'ikintu ujejwe, naho utazoba uhari warubatse rwawe, kutegerezwa kwama abavyeyi bawe ari abantu nukuri bari imbere, kuko baravuga ngo après Imana n'abavyeyi baza ngaha ku isi. None abantu bakwigoreye bakakwigisha, d'abord bakakuvyara, bakakurira, bakakwigisha gushikaho wewe ugeze, ni kubera abo bavyeyi bawe. None ubibagiye bica bigenda gute? Numva umengo birateye n'isoni déplorable. Willy Fred, mbega ubuzima nyene bwa kino gihe, donc benshi tuvuga ko bugoye canke sinzi bivana n'ingene umuntu abibona, ntiburi mu bituma nyene ya mico kakaranganderano twovuga ugwaruka gubu bagata bakiyumvira ahubwo ivyo muri kazoza batariko baranabona kubwawe? Ndashaka kuvuga oui ou non bivanye. Ego bivanye. Nivyo ego canke oya. Nivyo ubuzima burazimvye, hari gashobora kubakorera amahera make. Ugasanga umwe yavuze ngo 300 4 nibaza ko atari benshi bakorera amafaranga. Bo kubaronsa akazi. Rero kamfatira ubuzima kubigisha batwigisha mu mashure muri primaire, usanga bahembwa amahera dufate nk'akora 150. Ugasanga rero yaronse akazi Bujumbura, gupangamwo chambrette zimbutse nka 50 sinzi quelque part hariya izimbutse itagira amatara n'isima, bishirako neza, hama kurya kugirane, ugasanga vyamugoye. Ugasanga ya mafaranga ekonomiza ukwezi guheza, ugasanga ntibikunze. Ariko kumujana afise umutima, usanga avuze nti nubwo bimeze uko kabavyeyi banje bafashe muri vyinshi, reka mbahe muri aya nyene, kandi iyo ubahe muri aya ni makeya abavyeyi baraguhezagira. Mwana ugenda uronke, mwana ibikini bikimigisha yose yepekava, ugasanga yakuzuye ko. Ego urumva rero ahandi naho navuga nti biravana abantu tugendana rimwe na rimwe. Uri umujyana abantu bashogana n'abantu baguhindura ivyiyumviro, bakagwibagiza umuryango, cyane cyane ibijyanye n'abantu bataye akaranga, birirwa barazunguruka ari biyayura mutwe, ari ikintu kusanga byagoranye. Muri icyo gihe rero twebwe duhimiriza nk'ugwaruka ko bahindura ivyiyumviro, abo bantu bakabareka, hama bakibuka ko ari ukaja ari ugwaruka ari bwo Burundi bw'uno munsi, kandi ariko Burundi bw'ejo si imiryango gusa, n'igihugu kiradukeneye, igihugu cyacu kiradukeneye. None tuko turimenyereza ingene twofasha igihugu cyacu, ingene twokwankadra abatoyi bacu, mbege ejo tuzoba turabashinga amateka, turiye bashiranganje, abandi ari abapasiteri mw'ishengero, abandi ari abapatiri. Bizogenda gute mu gihe utamenyereje ivyo bintu? Uzava umurongozi mwiza? Oya sindavyibaza. Uzavusa ngo konona byatunga bya bindi bari kugirane, warugeze kugirane guhagarikira. Ari nshaka bakanu gakomeye aho umukuru w'igihugu cyacu amaze iminsi akorana no gwaruka, aruhumiriza, arugira nti no mwebwe Burundi bw'ejo
ni mwebwe dukeneye aha rero abarundi bamenya ko cy'abanyagaruka ni twebwe igihugu ni icy'iwacu twishyiremo umutima wo kwikunda tugikorere tuguhe umutima ubwenge n'ingufu n'ubumenyi hanyuma icyo dutera imbere tuve muri bino bibazo ubu buzima buzimvye buzohera ntitwava hasi wagirane tugakora murakoze ego cyane cyane ugwaruka na cyane cyane ugwaruka ego ega Pozela uribaza yuko imiryango yoba bifisemo uruhara kugira ngo ubwo gwaruka ntirutahure neza ibijanye no kubateza imbere nk'uko mugenzi wawe Muna yari yabivuze. Je nibaza ko imiryango irabifisemo navuga ko uruhara ariko atari runini kubera ko ndazi imiryango ishobora kuvuga ko umwana wiwe nimba yize ngaha adashobora kuja gukora aka kazi ikavuga ati oyaha je ndacakora ndaronka amahera umwana wanje ntacaramburana irevre ubukironka vyose kandi ubukiri mu muryango ariko nawe urakeneye gutegura kazoza canke urakeneye basi niyo utovuga turakeneye gutegura kazoza urakeneye kubona ko ivyo bintu bikenewe bakabuza pe burundu akabwira oya ntiharagera nkuko ushobora gusanga umwana akubwiye ati no reka nje kuba ndi jonyine nditunga menyere ubuzima menyere kwibeshaho ndondeye ariko umuvyeyi akakwankira akavuga ati oya ntiharagera umwana wanje ntiharagera akaja mu ivyo bintu nkumva n'imiryango irabifisemo uruhara ego hikiri kuri wowe nyene mbega mu gihe ugwaruka rwatahuye yuko hariho inyungu n'akamaro byo gufasha imiryango n'igihugu kigashikirwa bobo kumbure baraheza bakavyungukiramo gute? Nibaza ko bo bavyungukiramo kubera ko mu gihe utahuye ko utegerezwa gukora wowe nyine ubwiwawe nimba ari ayo mahera makenya uronse wowe nyine ubwawe biraguherako ukiyungunganya muri dukenya muri utwo duke ukoze hama mu nyuma n'umuryango ukashikirwa. Ego murakoze Wilfred wowe ni gutubona mu gihe ibi byose wavuze zintambamyi gwaruka ejo butahura yuko by'ukuri mu byo bakora biyumvira iterambere ry'imiryango biyumvira iterambere ry'igihugu novuga vya vyiyumviro bigahinduka bo bohungukira iki? ugwaruka icyo bahungukira nuko ubwa mbere abavyeyi babo ubwo turavuga ingene ugafasha mu miryango abavyeyi babo nabo bwa mbere bararuhuka imisonga iragabanuka icyo ni cya mbere kigira kabiri iyo bariko barakora bene uko wa muvyeyi nko tubivuga arishima akavuga ati naravyaye umwana akamuhezagira avuga ati mwana atera imbere. Ikindi nacyo uwo munyagaruka nawe abako ategura kazoza kiwe kuravuga ngo umutama baho muri kahise vidalo passé umunyagaruka yabikoze uko akaba yahagurutse agakora akagirane usanga ageze muri ya myaka yo gukukuruka canke atagishoboye aca asigara ajya ngo yagize nte yarondera muri ico gihe rero ugakarunguka uretse n'icyo sigwaruka gusa situge gusa n'abadukomoka ko nabo n'abazogomba kugwaruka bakora afise uwo mutima babona yuko abakuru bacu barakoze n'abacu bakora agomba gukora igihugu reka cyagitera imbere muri kazozo ubuzima butarabugabanuka uko igihugu bitaragitunga kironka amafaranga uburyo niki kironka ibike byangombwa bikagwira niko ibintu bitaragirane bimanuka twese tukaronka ingene tubaho ubuzima bukacugirane bworoha. Ego akoze Muna bimenye Imana nawe we niki ubona ugwaruka gohungukira mu gihe bahinduye inyifato? Nibaza ko bukunguka byinshi nabo bo kwiga gukora ntibagume bareza amaboko ntibagume bespera kurondera akazi ahandi urumva nje ntakoze ngaha anye se shobora kuva muhira nzoguma ndepoza ugasanga umuntu aramaze umwaka wose depoza apatsa n'ama interview mugabo ataronka akazi kandi ugasanga hariho n'ababa bafise amamwanya uburyo canke imiryango ifise uburyo bwo kumuha uyo mutahe mugabo wamubaza ati mbega wewe muntu yo guha dufate nk'amafaranga ngana uko uwo yakoze iki ugasanga nta ide nimwe afise ugasanga nta ciyumviro na kimwe afise kubera iki kubera ubwenge bwiwe bwose n'ama experience yiwe yose yashize mu kazi ka leta canke ko muri entreprise kanaka rero bashoboye kujijuka niko no bivuga bagakura amaboko mu mpuzu bakareka bagahindura leur façon de penser bakareka kwiyumvira yuko ivyiyumvira bakareka kwiyumvira yuko akazi ari kakandi
kajanye n'amashuri yabo n'ayo madiplome yabo bagakreya bakaba entrepreneur byo bafasha hama bigafasha imiryango yabo bikongera bigafasha n'igihugu cacu hama twese tugashikirwa tugatera imbere ego kumbure dusa n'abariko bararangiza dufatiye ku byo twavuze ku byo mwavuze ku byo we wavuze niki ubona ugwaruka bohindura canke ubasavye iki nk'akamoke wawe akamo kanje ni binyene mpejeje kuvuga Claire ni gukora bagakura amaboko mu mpuzu bakiyumvira ikintu bashobora gukora kugira ngo ubuzima buhinduke kubera yuko kazoza ku Burundi n'abakiri bato no kugwaruka nyene rero bo badafashe responsabilité avuga ati ubu bintu turimwe kuko turi mu bihe bigoye ibintu byose byazimvye nkuko mwatanguye mubivuga ubuzima vraiment buragoye rero hatabaye ihinduka bitanguriye kuri abo bajene nibaza yuko bitazokunda n'abajene ne responsabilité y'abajene kuko bagiye bakuze abavyeyi bacu bobo baragize leur part de choses barareza abana ubageza aho bakuze bari muri retraite kenshi ahubwo bicaye batera n'amastress ugasanga abantu basigaye bagwaye ingwara nyinshi kubera ivyiyumviro rero abo bajene nibo bakwiriye gufasha gutera intege abo bavyeyi babo n'abandi batonya babo kugira ngo bababonere kwa karorero keza rero nibakore hama bateze imbere byabindi nyene imiryango yabo n'igihugu ego uri Fred turiko turarangiza kamo kawe nawe nakahe nk'umwe uri mu mashirahamwe aguriye mu gwaruka murakoze cyane kubera kamo kanje ndetse nako kamo kishira mu isanzwe ndimwo action d'éclairage de la parole ugwaruka rufise ubwa mbere ingufu abanyagwaruka n'abantu bafise dynamisme iteye ubwoba abanyagwaruka n'abantu bafise ubwenge n'abantu bafise ubumenyi bafise amaraso nako pardon agira ante yihuta avumbuka sivyo aba n'abanyagwaruka ashushe ego abanyagwaruka kandi usanga hagati y'imyaka 17 gushaka kuri 35 turumvikana iyi myaka rero ni imyaka umuntu ibaza ati ndiko nkora iki nanje cyo kibazo cyange kubanyagwaruka uno munsi mbega umunyagwaruka cyaranyumva uno munsi turi akwadukurikirana ariko akora iki akamo kanje rero naka nuko umuntu wese ari umunyagwaruka yumvira nti ndiko nkora iki cyoteza imbere cyoneza imbere ubwa mbere giti cyanje kigateza imbere umuryango kateza imbere igihugu amashengero ndimwe ishyirahamwe ndimwe tuvane n'ingeso ko umuntu aguma ajyanye muhira agera mu gitondo ajyamye gushaka umugoroba bakavyuka baza ngo mbega ngo nta cyayi ngo ntaki ukamenga ni akazi kiwe nako niyavyutsa akavyukira kuri televiziyo bacashiramwo ngo za telecommande na munyagora kwiye kumera kuno munsi ubuzima bwarazimbi aho tuvyuka saa 11 twiyumvira tuvuga nti umwe agiye kwa Siyoni kurangura ubundi agiye gudandaza amayinite ubundi agiye muri binabiri hama dushira hamwe nguvu dutera imbere twese ingeso rero kuma turi ngaho twicaye ngo nta kazi mfise ngo ntaki Claire nta muntu atagira akazi mu mutwe duhindura iki ivyiyumviro changement de mentalité duhindura ivyiyumviro Flori kuranyumviriza mushikanje duhindure ivyiyumvire twego Burundi buno munsi kandi nejo kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu ubuzi buruze rero ivyumviro byacu imitwe yacu ipanze gute ndaba barufise doctora ufise maîtrise ukigura zunguru kumaze kudepoza inshuro zirenga 40-50 ho kwicara hasi tuzi uvuga nti nigikino ukora nka jewe nk'umujene ko mu entrepreneur kugira ngo ugire uteze imbere igihugu akamukanje naka umuntu wese afise icyo ukora kandi afise icyo contribuer mu muryango no mu gihugu urakoze cyane yego namwebwe Pozela niki uhamagarira urwaruka rwa kino gihe na cyane cyane ufatiye muri ibi bihe ufatiye uko tubayeho ko igihugu kibayeho ko imiryango ibayeho urugwaruka rwagize amahirwe yo kuba rufise aho gwisumamwo niki nakahe kamo babwira nakahe kamo batera kugira ngo biyumvire ry'iterambere ry'imiryango bongere biyumvire n'iterambere ry'igihugu murakoze cyane akamo kanje nakahaye urwaruka nibaza ko nibo bantu ba mbere
bafise ingufu nyinshi donc urumva tugerageje gufata izo nguvu zacu tukaziryamika muhira tukazicarika ahantu hamwe ntaco tuba turiko turafasha imiryango yacu kandi nta nico tuba turiko turafasha igihugu rero akamukanje kavuga ukuye wowe ubwiwawe iyumvira ikintu co gukora kuko ibintu byo gukora ni byinshi cyane ni witwaze ngo simfise ngo miliyoni simfise dans amahera ko hariho bamuri kuri amazi twube kintu ni wicaye aho bwa ngo nta mahera no kuko ndazi benshi ushobora guhera no ku bajye badandaza ikaranga bisaba umutahe mutoya naho tanguze 10 naho tanguze 10 bingahe ukaduga kuko bose tubona bateye imbere base twita ko dukoresha iryo jambo dukunze ko abagwitsatunga bose bahereye hasi nta numwe yavutse abifise donc baratanguye bararondera rero twige gukreba ibintu by'iwacu apana ko turindira ngo je ndafise diplome gusa ushobora kuja gukora akazi no twumve yuko we nimba uri mukuru mu muryango canke uri wakangahe nturabe ngo kubera ko naka atakoze ngo nandi sushaka gukora ngo je wundi wanyuma ntibandaba oya wewe nyine rabubwi wawe uvuga ati umuryango hari ico nkeneye ko kandi n'igihugu hari ico kinkeneye ko ntegerezwa gukora kugira nanje nteze umuryango imbere nteze n'imbere igihugu kuko je ni na create nk'ikintu cwanje nkagitangura nkaha akazu yundi nzoba nteje imbere igihugu kuko je nyine ni nagatangura nzoba nteje imbere umuryango ariko ninjiza mu yundi canke abicaye nka batatu nzoba nteje imbere igihugu kandi twumve ko tegezwa kuja mu mashira hamwe hari benshi bavuga ko amashira hamwe vraiment turayazi kandi tuyarimwo benshi tuyarimwo akamaro kayo turakazi ego nako ntuze yanje numva nogira ego murakoze cyane ni no kuri zo mpanuro cendangiriza ko kino kiganiro ndashimiye mwese mwadukurikiye nshimire n'abatumire twari kumwe muri studio bimenye Imana Muna urumwe mu bakurikiranira hafi ibijanye n'imibereho y'ugwaruka wakoze kuza tugasangira ikiyago makoze cyane kuntumira ego ubundi twari kumwe ni Wilfred Kamanzi urongo yishira hamwe Action du Cœur et de la Parole ACP Burundi byinshi mu byo iryo shiramwe rijejwe harimo no gukorana no gwaruka wakoze kuza tugasangira ikiyago nawe mwakoze kudutumira murakoze ego Pozela nigira inzigo nawe waje kubwishira kubwurunani rw'amashira hamwe y'ugwaruka CPAG usanzwe uri no muri bo turagushimiye ko witavye ubutumire bw'ikiganiro cacu murakoze cyane namwebwe mwese mwariko muradukurikira ndabashimiye mugira ibihe vyiza hiwanyu naho ubutaha